reka rero ndababwire ndazi yuko muri mwebwe benshi bari fiance sivyo hanyuma biriya mukirimwo sinzi ko none avyita n'urukundo ya ni appreciation twe turakundana ndeka mvugane n'abasore bari ngaha none nk'ubu uye wase gushigikira nk'umuhamagaro uri mu mugore wawe akavuga tuni na mutevya bazohava bamutwara ariko ujya kugumiza mu nzira nuko nyene nabona uri uwo mu nzira kuriya kuntu umugumiza abantu en suspense akaguma yibaza ngo bizocamwo biriya bintu n'amakosa nk'umuhungu kumbura hari umuhungu nawe ashobora kuja muri parking ashizeho n'umukobwa sibyo mu bakobwa bari ngaha hari bariko barabikora naho imana ibiguhaye umufiance ntabakwije vyose nitonga imana iguhaye mugabo utegerezwa kurima ni gute umuntu yakira ikije akarekura ikigiye ndazi ko benshi musanga mufise ibikomere vy'ababahevye canke abo mwahevye n'ubu mutari detashe ndafise impungenge canke amakenga ku muntu adashaka gusubiramwo ubuzima yabayemwo ashinga intahe avuga ati Yesu yarantabaye yankuye aha hantu nimba ufise ubwoba bwo kubivuga ndafise ubwoba ko utanabivuyemo namba muri fiançailles mutariko muragerageza kubaka ubucuti nk'aba avuga ati ndafise umuhungu turi kumwe turi muri fiançailles yaramfashije cyane mu rugendo rw'agakiza ariko murahawe ikaze mutangure ibibazo byose mufise nibaza yuko turaza kugerageza ibishoboka murahawe ikaze Imana ishimwe ikibazo canje nashaka kubaza kuko mwatwigishije yuko ni vyiza ko umuntu yimenya imbere yuko amenyo bakwiye kwifatanya ariko uwundi muntu yaravuze ngo ntuzokwimenya neza uko bikwiriye utararonka uwo mwubakana utarashika muri urwo rugo mbega none ikibazo canje gihagaze aha mbega umuntu yo kwimenya akeri nivo kugira ngo abone guhitamwo uwo azokubakana murakoze kumpa ijambo hanyuma ikibazo canje kivuga gutya ngo nk'ubu iyo umuhungu canke umugabo mubo twaje tuko turarondera kwifatanya nawe igihe lorsqu'il te manque de respect akaba corresponda na uwo tuko turavuga ngo mariage selon le cœur de Dieu hanyuma mukagira ico mupfa après nkuko bari intelligent arashobora kutakwereka amadefo yiwe ukacubona amadefo yiwe ukabona umengo niyo yohava abriza le mariage wewe witondeye none hakaba havuga n'ijambo ngo lorsque le respect n'est pas servi à table tu quittes la table directement none umuntu yoca kita uwo muhungu igihe yobaje gusaba nka pardon nico murakoze cyane Yesu nashimwe ikibazo mfise ni kuri ikica aho batwigishije que l'homme doit donner les connaissances et les directions muri famille hari akantu mama Ines yavuze ngo nk'umugabo agomba gukora ikintu mugakabanza kubaza umugore on dirait c'est une forme de faiblesse mugabo ikintu ushaka kubaza est-ce que si vyiza ko haba iyo harmonie c'est pas kuvuga ngo nécessairement shaka approbation ahubwo ashaka kumva ko ico kintu agomba gukora uwo babanye bari kuri même longueur d'onde nico nashaka kubaza merci murakoze cyane ikibazo canje cerekengera beaucoup plus madame Ines wari kuratubwira témoignage yawe
y'ukuntu imana yakureveye, donc la révélation y'uko wari wiyeloanye, uvuga kuri bijya byo gusenga midi, hama ushobora kuvuga ko umushinga ntayo wawe atashotse avyakira. Waratubwiye beaucoup plus kuri kote yawe, mugabo nashaka kubaza kuri kote y'umupartenaire wawe. Est-ce que wewe waronse révélation umupartenaire wawe, est-ce que ashitse avyumva ni sawa, atavyumvise wokwifata gute? Ico kibazo ndakibajije muri sens benshi barakunda genre turakunda kumva ivyumba by'amasengesho, ukaca usanga abantu bitwareka kuvuga ivyumba kuja mu vyumba by'amasengesho, ton partenaire à qui sont à délaissé ou tes enfants ou ton entourage, ukaca usanga ako gakiza kawe au lieu yo kwampacta entourage yawe, au lieu yo kuzana muri Kristo, ukaca usanga uri kuraba l'éloigner encore plus. Genre nshatse kuvuga comment gérer iyo uyu muntu wese ari ku entourage yawe atacumvise iyo révélation ufise, ou wobigera gute agakiza kawe iyo umupartenaire atariko aravyumva uko nyene, ou tout simplement ton entourage. Merci. Yes, ashimwe. Hama ikibazo mfise mu makritère twabonye mwatweretse cyane cyangwa mweretse abakobwa amakritère imana yari amaprincipe imana yari ifise ati umugabo ategerezwa kuba ari umuntu atravaya, ari umuntu yicultivye, ari umuntu ari dans la présence de Dieu, nazirya zindi afise ijambo. Hama abahungu natwe wamenga, donc umukobwa wewe hari ukuntu umenga azorindira ivyo bikoreke umuntu agire hama acaza, kandi tutibagiye ko no muri culture y'iwacu kare ibintu biriko birahava, umugore nyene vyari bimeze uko, wamenga ni femme de ménage yaza mu bintu vyuzuye. Est-ce que natwe abahungu nta umukobwa nta ndi makriti tugerezwa kuraba ati cyari ico kibazo canje mwodufasha? Bonjour. Nagomba ntangure nishure uriya wa mbere yabajije ikibazo ciza, avuga ngo mwatwigishije vyo ko umuntu yobanza kwimenya gushika hehe. Sa niho mugomba kumenya. Aha. Nibihe umuntu abwirizwa kumenya kuri we. Kwimenya abantu benshi bazi ko biyizi. Umuntu umwe yaravuze ngo urugendo rurerure umuntu ashobora gukora muri iyi si ni urugendo rwo kwimenya, sivyo? Kwimenya rero ntibihera, harimwo kumenya ton histoire, uvahe, papa ninde, mama ninde, navutse gute. Baraberetse yuko umuntu ashobora no gukomereka akiri mu nda, sivyo? Icya kabiri, kumenya ton histoire ni ikintu gikomeye. Famille yawe, reka ndabaha akarorero. Mwama mwumva anyaruka abangutse nka mama wiwe, biriya muravyumva biriya bintu, ugasanga n'abuzukuru kuri vyiza no kuri bibi. Kumenya histoire yawe rero biri mu kwimenya no kumenya icuri, kandi ni ibintu bigufasha gufata decision. Namba mama wawe yubatse nabi, canke papa wawe, canke sokuruza wawe, ugasanga hariho urukurikirane rw'ibintu bitameze neza vyagiye biraba mu muryango, ni vyiza kubimenya kugira ngo ufate umwanya wo kubisengera, hanyuma ubone n'uwo muntu aje kukubaza ko atameze kwa kundi, kubera hari ico twita la transmission intergénérationnelle des démons. Mwari mubizi abadayimoni bahererekanywa.
irya mbere mu vyumvise ni nkuko haba la transmission intergénérationnelle de blessures umuntu yakomeretse agakomeretsa uwundi urumva c'est normal dans la normal. Alors kwimenya wewe reka ndabishire mu mice ishikine. Icambere ukwiye kumenya kuri wewe n'ubugombe bw'Imana kuri wewe. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Kubera iyo uhora hatari we yubaka, abubaka bose baruhira ubusa. Igihe rero utazi ico Imana ikugombako, biragoye cyane kubaho ubuzima butekanye, ubuzima butuje, ubuzima burimwo amahoro n'umunezero. Hanyuma utabifise woca uhura n'uwundi abiguha, ça devient compliqué. Icya kabiri, kumenya wewe ico ushaka, ico uri n'ico ukeneye. Alors kwimenya wewe, kwimenya bica biguha kumenya ico ukeneye, kandi ubuze ico akeneye ntapfa ico atoye, sivyo? Ibyo bibiri ni ibintu bikomeye cyane byo gushirako ingufu. Imana nta speculation igufiseko, ni wamenya ubugombe bwayo, ni wamenya ico ikugombako, ni wamenya ico iguhamagarira, ukamenya n'ico ugomba wewe. Ibyo bibiri bizogufasha guhitamo. Imana ikorana na ame yacu. Ame irimwo ibintu bitanu barabibabwiye, irimwo les pensées. Wiyumvira gute ivy'urugo wewe? Wiyumvira gute? Jewe guhera ndi mutoya niyumvira nti a 30 Imana izompa nk'urugo, hanyuma nzoja gusenga na madamu, tugenda turaganira, tuva ku rusengero tutashe, nuko ivyiyumviro vyanje vyama bimeze igihe cyose. Igihe cyose dimanche tuvuye gusenga n'abana inyuma, ya image ikigaruka. What you see is what you can be. Ikintu ubona, ikintu wiyumvira, nico uzoba. Dieu travaille avec nos pensées. Il travaille avec nos choix. Choix iri muri ame. Guhitamwa n'ibintu bikura. Ni ibintu umuntu afatira umwanya wo gusengera. Nous devons prier pour notre âme. Nivyo dukwiye no gufata ku mwanya munini turiko turasengera. Mana kuzi ivyiyumviro vyanje. Nkuramwe ivyiyumviro bidakwiriye. Shiramwe ivyiyumviro vy'urugo rubereye. Mwavyumvise? Kubera umuntu angana nk'uko ivyiyumviro vyiwe bingana. Sivyo? Umuntu aba muto canke aba munini bivanye n'ingene yiyumvira. Ica kabiri ni uguhitamwo. Guhitamwo ni ikintu umuntu asengera. Muri Psalm, je pense 90:14 gutyo havuga ngo utwigishe guhitamwo. Ni Mose yabisengeye. Kandi yaraciye ubwenge nkamwe, bamwe yarabarusha. Netwe wumva tudakwiye kubisengera. Kubera nous sommes le résultat de ce que nous avons choisi. Kandi ivyo umuntu ahisemwo Imana ibimufashamo. Mwari mubizi. Uhisemwo bito, Imana iguha bito. Uhisemwo bike, igushirira mu nkoko uteze. Mwari mubizi. Umuntu yitwa Loti, Imana yaramubwiye ngo agenda ahantu kure ku musozi. Aravuga ati mpisemwo hajya hafi. Umumarayika araza amuterera hajya hafi. Kandi ujya yamutereye hafi niwe yari kumuterera kure. Muga yamushizaho ivyiyumviro vyiwe gera. Kandi aha agize gute? Ahisemwo. Ica gatatu
barakibigishije ni emotion, ibigumbagumba. Ni gute tugera ibigumbagumba vyacu? Icya kane ni imigenderanire, relation. Dutegerezwa kubaka ingene tubana n'abandi mu buryo bwiza, ukaraba nibiki bikomeretsa abantu jewe nkora. Bobo iyo babikoze nibiki binkomeretsa, niki kitotuma mbana n'abandi. Kubera ko uko uzobana n'uwo muzokubakana birahera n'ingene usanzwe ubayeho mu buzima bwa misi yose. Ukunda gutukana, ukunda kuririmba, biriya bintu wama wisanga wakoze no mu rugo nibyo uzokora. Wera ni byiza ko wiyidentifia ukimenya hati jiri shavu nzoshobora kubana n'umuntu w'abandi. Mwavyumvise? Iyi nyifato kubera hariho n'utunyifato turi privé. Muga kariya kanyifato umaze kubana n'umuntu mu rugo ntikaba kakibaye privé. Sivyo? Ibyo reka rero ndabireke. Icya gatatu ubwirizwa kumenya, qu'est-ce que l'église attend de moi? Ni muri mu ma église. Ça? Buriya ririya église urimwo rirafise ico rikwitezeko. Hanyuma la famille, l'entourage banyiteze kwiki. Sivyo? Nous devons tenir en considération y'ivyo église dushaka ko ntituyideseve muga natwe ntitudeseve Imana, ntitunideseve. Murabitahura? Te parents ati mwana dushaka uyu uku murabizi. Mugabo abavyeyi hajya barafise mwe speculation bavuga ati turonka kuzukura hanyuma katabonetse sa canke dushaka umukuyu onye, dushaka mukazano uyu onye, hama bazoca baza mu cumbi wanyu mu nzi wanyu nukugira ngo bagire ririya teka. Il faut pas les décevoir, mugabo il faut pas kwideseva no kudeseva Imana. Kwimenya rero n'urugendo umuntu akora muri ivyo vyose kugira ngo abe mature. Rero wewe utubajije ngo none nzoba mature ryari? Numva ko ari kibazo gikomeye. Ntidushobora rero kuvuga ngo ni 80% kuko umwe wese ngaha arafise urugero rwe wakuzeko. Mugabo nugushishikara twe explore ivyo bintu byose mvuze kugira ngo tube abantu bakuze bashobora kubaka urugo. Murakoze. Yesu ashimwe. Reka mere nk'uwunganira Gervais, hari ikintu yavuze ico kwimenya wogera he kugira ngo ushobore kugira shwa iyo muzokubakana. Ico kiragoye ariko kiroroshe mu gihe ufise inzira uri kurafata. Mu gihe ufise inzira uri kurafata, reka ndabakarorero mwese murabona ko mwambaye neza. Mwarafashe ingingo yo kwiyumvira uti ndashaka kwambara neza, ndashaka kwambara impuzu imeze kugira ngo mbegwe. Sivyo? Ni nkawe umusore, nkawe nkumi, kugira ngo ushobore kubaka urugo rwiza ubanza kwiraba ubwawe, ukaraba ukagira n'igicapo c'urugo wifuza. Nturaba urugo rwa naka ngo ndifuza urugo rumeze nka naka. Yego karashaka kuba akarorero keza nkuko gashobora kuba akarorero kabi mu gihe ugize mauvais choix. Sivyo? Mugabo wewe ubwawe uravuga uti jewe ndi naka, nizi gushika shaka kuba umuntu ameze uko. Hariho ingo nziza usanga umugabo n'umugore babanye neza bakatubera akarorero keza tukaja muri iyo nzira. Mugabo ntituzi urugero ya umugabo yiziko agezeko. Sivyo? Kugira ashobore kuba afise urugo rwiza nk'uko. Naho rero jewe nk'umusore mbanza guhera kumenya mbega uyu mugabo yubatse neza ameze gute, yubatse gute. Jewe nanje numva no kubaka nka naka kugira ashobore kubaka urugo rwiza nka rujya.
ngiye ko ikibazo cya kabiri hari uwabajije ati hamwe umuhungu canke umukobwa atakurespecte est-ce que noca ndamukita canke no mupardona nkaba tukabandanya nibaza ko ruko ubundi mu gihe namaze kwimenya mu gihe nzi uwo turi kumwe mu gihe tukiri mu rugendo rwo kumenyana ngenda meze nk'iki kiganza sibyo ikiganza murabona ukuntu kimeze mfate ko izi ntoki ari ama force mfise mais aussi muri izo force j'ai aussi des vides zikeneye kuba comble zizoba comblé par qui? Par ton partenaire. Nawe achaza ameze nk'iki sibyo afise ses forces et ses faiblesses sibyo alors sinzi ko mfatira micro kugira nshobore kubibereka neza jewe naje nk'iki kiganza ubundi akaza ameze gutya kugira dushobore kubaka neza sibyo tuza twuzuzanya hanyuma tugaheza tugahuriza hagati hama tukubaka umugozi umwe ni rwa rugo rwubatse neza sibyo rero uko jewe meze biragoye ko nshobora kumera ko umupartenere wanje ameze sibyo mugabo ni byiza ko ngenda ndabizi nkamenya ngo ndafise icyo ntegeza kuzuza muri we nawe arafise icyo ategeza kuzuza muri jewe sibyo ikintu ca mbere coja imbere muri byose c'est le pardon kurusha gukita la décision yo gukita ni décision ya nyuma ya yindi uvuga uti nagerageje vyose kukanyuma ndahevye yego le respect ntibigera bayisaba ngo ndespecte wapi urenze usaba ngo bakurespecte tia quelque chose qui ne va pas mwavyumvise hanyuma hari utuntu abantu bagira mbere gushika kuri mariage iyo umuntu yinjiye mu rukundo umenga niwe wenyene umwe ari ku yisi urumva ni nk'umunsi wa mariage umuntu agira mariage umenga niwe ku isi yose agize mariage wenyene sinzi ko murabibona alors tugaruke ku vya respect rero ikintu gikomeye no babwira chercher à être des solutions nico kintu jewe cama kimfasha mu buzima bwa minsi yose bwo mu rugo no mu bindi byose nkora ni wabera umuntu inyishu hanyuma akaba atari capable yo kwakira inyishu uwo muntu ntashoboka rakotse jewe ico niyumvira hariho nk'umuntu ubona afise ingeso ubona naho vyogenda go tudashobora kwihanganira kandi we ukabibandanya kandi ubona ko mu mutima wawe no mu vyumviro vyawe iyo ngeso ntayo uzoshobora bivemwo kuko haraho abantu baforuse ibintu ejo ugasanga bariko barababara ni ugushira ku munzani ukaraba ngo mbega iki kintu ankoreye akikweretse muri fiançailles niyagushikana mu rugo bizogenda gute kizoba fois 20 ariko hari utundi tuntu abantu bapfa duto utwo urabasaba n'imbabazi ukazimuha mugabo hariho ibindi vraiment bigoye ivyo rero ubona bigoye bivemwo hari uwundi imbere yawe imana yaguteguriye sinzi ko ndabishuye hama iki naco mwavuze cyo kumugabo umenga niwe arinda kugisha inama umugore
mu maproje mu bintu bagiye gukora. Ubundi Imana naho yavuze ngo umugabo n'umutwe yamuremye imukuye mu igufa mu rubavu, bivuga ngo barakompletana, baruzuzanya. Umugabo amaze kumva ko arengeye umugore biba vyapfuye, rero baruzuzanya, ari ikintu cyo gukora kugira ngo urugo rugende neza. Ni vyiza ko muja inama, niza ko muja inama, mugabo hari igihe bishobora gushika inama muri ko muraja ugasanga ntimugihurije ko nk'umugabo n'umugore. Uko Imana yavuze ngo umugabo n'umutwe niwe afise ijambo ryanyu mu gihe ikintu utashoboye kucumvikanako, kuko Imana hariho iyindi autorite yamuhaye iruta gato iy'umugore. Mugasi kuvuga ko arinda kumugendera hejuru cyangwa akora ibintu atamubajije, kandi no kumubaza ni vyiza kuko bituma n'ivyo muri ko murakora Imana ibiha umugisha. Rero numva ngo umugore n'umugabo, urugo rumeze neza, urugo rushingirwa intaye n'Imana, babwirizwa gukorera hamwe atakintu na kimwe bahishanije. Murakoze. Imana ibahezagire. Numva hari akantu gato yino kongera ko kuri Kimama Henilde avuze. Buriya principe ya mbere twavuze uko Imana mu vyumviro vyayo yabiteguye, umugabo arinda kuba muri presence y'Imana. Buriya umugabo ari muri presence y'Imana, Imana niyo imwigisha n'ingene rujya rugo akwiye kurukora. Umugabo ari muri presence y'Imana vy'ukuri nta kintu yategerezwa gukora atagishije inama umugore. Uyo n'umugabo ari muri mu kubaho kw'Imana. Wa wundi aza kuvyuka avuga ati sinkeneye kumva avi yiwe, ujya muntu ico kintu wumva gikuye muri presence y'Imana. Nico gituma processus y'Imana iri clair. Niyo abatari muri presence y'Imana ibintu azobikora uko avyumva, ariko akaba ari umugabo abaho mu kubaho kw'Imana. Twavuze mu ijambo ry'Imana ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Imana niyo izomuha ubwenge bwo kubikora neza, kuko niyo atakubaza burya si Imana izoba yamuhanuye ngo abikore gutyo, nukubera ko atazoba afise Imana ivuga mu buzima bwiwe. Hariho uwabajije ikibazo ca kane avuga yuko mu karorero nabahaye la fois passée nababwiye yuko mfata resolution yo gusubira ku gicaniro ca saa sita umukonjwa wanje atashotse abitahura. Mu bisanzwe yari kuba ari ngaha, nuko vyagoranye ngira ngo niwe yari guca babwira ingene vyamugendekeye. Ariko ikintu numva no kubwira ni giki, nuko nimba uri kuraja mu nzira y'Imana, Imana iraguha ubwenge bwo kubikora na douceur ubikoramwo, kugira ngo ntusige wishe ibiri autour de toi. Urumva si kubera ko hari icyo Imana yakuganirije kuca ugarariza uwo muri kumwe. Jewe sinamubwiye ngo vyanka bikunda ntegezwa kubikora, oya, naramuhaye une proposition. Ndamubwira nti inquiétude ya mbere ufise niyo ko utazoronka uwo musangira saa sita. Je mbona twofungura saa 8 plutôt que gufungura saa sita. Asanga birashoboka. Rero watanze akarorero k'abantu ngo baja mu bicaniro mu vyumba vy'amasengesho bakibagira urugo bakabikora batariko barumvikana n'uwo bubakanye. Ubwenge Imana iduha, ikintu ca mbere iduha nk'abagore nuguca bugufi munsi y'uburongozi bwabo twubakanye. Nico gituma urashaka kuba wakijijwe ugashaka kuja gusenga, umukonjo wawe nimba atarakizwa akakubwira ati guma ngaha, ntuza kugira bras de fer ngo ucugenda uriruka, kuko ni wataha muca mugwana. Ariko Imana iraza kuguha ubwenge ikubwira iti hariho n'abamizurima bakizwa mwibanga bakaguma bambaye kujya bagasoma Bibiliya muri zijya kanzu, sivyo, sans toutefois kuvuza urwamo rwinshi. Rero numva umenga mu bintu vyose twokora turakeneye ubwenge bw'Imana, kuko igihe udafise ubwenge uzoharaduka canke uzotaha uvuga ngo umukozi w'Imana yambwiye iki. Ariko ntitwategerezwa kubaha umukozi w'Imana gusumba umugabo turi munsi y'uburongozi bwiwe. Burya
umugabo wawe niwe wategerezwa kubaha gusumba uko wubaha pasteur. Ariko uza gusanga abagore cyangwa abakobwa barumva cyane gose ico pasteur ariko aravuga gusumba ko umugore yumva ico umugabo wiwe ariko aramubwira cyangwa ariko aramuha nka recommandation. Urero numva ari bwa bwenge Bibiri yitubwira ko ari bwo bwubaka urugo, ntabwo ari urukundo, ni ubwenge bwubaka urugo. Rero numva umenga nk'umugore canke nk'umukobwa wese mu gitondo uvyutse uba ukeneye gusaba Imana ubwenge. Uyu munsi ndakeneye ubwenge bujanye n'uyu munsi, ndakeneye grace yawe bivanye n'ivyo nza guhangana navyo. None ntitwavuze kuri Saint Esprit, ntitwavuze ku migenderanire dufitanye nawe, buriya nta na rimwe aza kuguhanura kugumuka canke gukora ikintu kiza guteza ikibazo mu rugo urimwo. Numva rero umenga dukeneye ubwenge bw'Imana imbere y'ikindi kintu cose gusumba ko tuba mekanike. Sinzi ko nishuye neza ikibazo cawe. Reka ndamwunganire gatoyi. Urumva iyo muri kurakora ikintu uwo mubana tumva ukagikora ku nguvu ugacisha aho ushaka nta nico bimara, kuko deja Imana ntikunda abagararije. Naho uba ugiye gusenga Imana ntimuba muri kumwe. Imana burya ahantu iba nahari urukundo, nahari ubumwe, nahari umwumvikano. Rero igihe uvuga ngo ndacisha aho ngomba kuko gusenga nibyo bifise akamaro, mugabo hariho umuntu usize utsitaje inyuma. Rero numva amenga wofata akanya ukabisengera, nta guforsa, kuko uri kuraforsa ubabaje umutima umushinga ntaye wawe kandi n'uwawe urakomereka. Ni vyiza rero ngo witonde ubibwira Imana, kandi naho uba wicaye urashobora gusenga Imana ikakumva. Si itegeko ngo uja mu bicaniro uje hariya, Imana aho usengera hose irashobora kukumva. Bitarakunda ngo avyumve bireke, kuko ubwo n'ubugararije. Imana ibahezagire. Ndumva cyane muri ko murahangayikishwa n'urugo, ega hemwe ntimurashikayo. Muracari inkumi, muracari imisore. Hariya turi ni heza cyane. None sivyo? None twe tuhari si twe tubibabwiye? Okay, hari wabajije ngo abahungu nta makritere tweho twofata kugira ngo turabe, mwagombye kuvuga ko afise ubushobozi nawe bwo gukora ibi n'ibi na biriya. Okay, reka rero ndababwire. Ndazi yuko muri mwebwe benshi bari fiance, sivyo? Hanyuma biriya mukirimwo sinzi ko none avyita n'urukundo. Ya ni appreciation. Twe turakundana, twe twubatse. Ukunda ubutazi. Ni appreciation gusa mugira, hanyuma bigakomeza bikaza biza mu rukundo. Urukundo ruba rutanguye. Twadutanguye no gusangira. Reka. Rero mwebwe mukomeze muri appreciation. Hanyuma kwa appreciation urabe wewe icuri, urabe ukuri, urabe urukundo mukundana n'Imana, urabe uwo wundi ajemwo, urabe ingene muzobana. Sino twebwe turiko dukorera Mungu, tuzubaka uko Imana igomba. Reka ndababwira umugambi w'Imana ku rugo, sivyo? Kugira basi bibahere reference. Esaïe 32:18 havuga ngo mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Mu mutima w'Imana harimwo ko mu rugo ariho haba amahoro yuzuye. Twebwe rero dukundana, tuba mu rugo twama tugwanira ayo mahoro kugira ngo ntihagire ico yakuraho. Icya kabiri,
dans les habitations sûres, ahantu umuntu aba akumva atekanye, arico kibanza co kubamwo, ni mu rugo, niko Imana ibishaka mu mutima wayo. Ahantu umuntu aticuza. Ikigira gatatu, dans les asiles tranquille, ahantu uza guhungira ivyo mwahuriye ahandi ni mu rugo. Nivyo biri mu mutima w'Imana. Urugo rero rwategerezwa kuba ariho ahantu hari amahoro yuzuye. Ikibanza kiri tranquille, aho umuntu avuga ngo aha niho naremewe kuba. Ati ibyangoye byose ndabihungira mu rugo. Ndazi wo twubakanye ninamubwira yuko hari wantutse ku kazi byangoye byananiye guheza, niho ndonkera soutien, niho buhungira ubwanje buri. Ivyo bintu kugira bikunde urugo rumeruko ni bintu ndwi bitegerezwa kuba. Ibintu ndwi. De Corinthiens 13:11. Au reste frère, bisaba ko abubakanye bubaka imigenderanire y'abavukana. Ivyo bihera muri fiançailles. Namba muri fiançailles mutariko muragerageza kubaka ubucuti nk'abavukanyi, ntimuzoja kubera abavukanyi mu rugo. N'urugendo mutanguye fiançailles, mutanguye kwiga kubana nk'abavukana. Ibintu biranga abantu bavukana nta umushirana. Umuntu muvukana usanze bamufatiye ahantu, ntuza kuvuga ati nahora mbona ashaka umenga ntumeze neza, ubanza gutabara uwo. Ko mutabivuga? Ubanza kuvugira umunyagahinga. Kubera iki? Haba hato haba hanini muragirana. Ntushobora kwiyumvira ngo ndakenye ngo intuze ngo impuzu ngo ngomba ngurishe kajya. Wapi? Mwe muhora mugurisha ivyo muhiruko nyene. Ngo ngira ngurishe televiziyo. Wo muvugana bati televiziyo yacu ijanye. Iyo ni intambuko ya mbere. Namba uwo muri ko murajana mudashobora kubaka ubucuti. Kandi uwo muvukana umenya story ziwe. Sivyo? Kahise kiwe. We kuva sinzi ko urabona abantu bavukana bariko baravugana kahise ngo wararira. Ngo handi ngo ukacunga inzara. Ngo warangunze ku gitanda ngo ndakoroka. Mugabo urumva nta umushirana muca mugumaho muca mutwenga affaire termine. Umuntu rero mugomba kuzorushinga. Kabona bidashoboka ko mwoba bagenzi, mwoba bavukanye. Ukagerageza ko mu vyubaka bikanga, bizobagora. Kubera uwo muvukana mu bamuzinanye amasokre. Amenya te faiblesse, amenya te force. Ica kabiri. Soyez dans la joie. Bihera muri fiançailles. Mudashobora kunezerana. Narabonye abafiancé hemwe. Umwe ariko aca ngaha anyu wundi acaca ku yindi nkombe y'ibarabara. Okay, ibarabara mutari kwigwa muri bari ifise 6 metres. Hari igitanda ca 6 metres mu bwaguke kiraba. Shoboka. Mudashoboye kuryoherwa ngo mukuru ugendo go kwiga kuryoherwa. Kumenya ibibanezereza, ibinezereza uwundi, bishavuza uwundi, wumva. Kandi amastress yoyo ntazobura. Kubera ajya anye mugira muri fiançailles wanashaka ajya siyo n'amakopi. Ajya n'amastress. Twe turayagira mu rugo kandi tukayaresolva. Tukaryoherwa kandi bihari twabati turindire gatoya turyoherwe gatoya hanyuma tuze kubibandanya. Habindi. Iyo ni intambuko igira kabiri. Ya gatatu. Perfectionnez-vous. Perfectionnez-vous no kuvuga hanurana bwizanya ukuri ngataya n'amakosa ibintu tabihevye ntibizogushikana kure kandi ivyo bintu birababaza. Mwari mubizi. Ni wabona umuntu aca kureka ngurumva ngo noba ndamubabaje ngo noba ndamutsitaje wumva uzomukuza gute ku rugo ari ikintu gikura.
nico gituma intambuko ya kane ikivuga ngo consolez-vous. Kudahuriza ku bintu gushwana si bibi, mwari mubizi. Nico gituma muba muri ko wancereje amasaha 2 twahanye rendez-vous. No, ntibishoboka. Ubundi nawe ati ntushobora kuntahura. Ni wagumucegwa nzocecegwa no kuvyara. Ehe. Tuvyarira mu nzira tube tumara amaye. Wewe umva ari ivyo. Sa ni wateba bakaca bakwirukana ku kazi namba ufise iyo ngeso yo kugumucegwa. Tuzoce tubura isukari nibikunda. Murumva ko tubabaza utwo tuntu mvuze turi superficiel nanse kubavugira vya bindi vyo muri message. Ariko perfectionnez-vous haca hakurikira consolez-vous. Mpore naho biriya bintu tutabihurijeko kameme navyumvise. Hanyuma igikurikira eye ameme sentiment. Ntimushobora gushika kuri meme sentiment mutahanuranye mutabwizanije ukuri mutavuze mpore rero urumva muzotinda mugira umutima umwe kubera muri ko murahuriza ku bintu mwagiye murakosora. Twese tuguma dukosora n'ubu. Hanyuma ica gatandatu kivuga ngo vive ampe. Byose muri ko murabikora bizana amahoro. Hanyuma icindwi ni intambuko y'Imana kivuga ngo et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Ngo Imana izocizibane namwe. Mugabiza intambuko zose mutegerezwa kuzikora nizo zizotuma tuba muri gwa rugo navuze. None muri izi mukora zingahe? Bamwe bakora iya kabiri yo kugenda kuryoherwa gusa. Hama inyuma yo kuryoherwa urumva ko bitavamo. N'abashitse mu rugo izi ntambuko batazikora ni ngombwa haba umubabaro. Murakoze. Hari uwabajije ati mwohanura gute umukobwa ashaka kubana n'uwo bavyaranye umwana ariko mu makarite mwavuze presence y'Imana atavyabona wewe avuga ati je nashaka protection y'umwana. Ico ni kibazo ca mbere. Hari undi yabajije ati mu gihe wemejwe neza yuko umuntu ari we muzobana ariko mu muryango bakaba batabishigikiye kandi wowe ukeneye umuhezagiro w'abavyeyi mbega wokora iki? Uyundi yabajije ati ndi umuhungu nkundanye n'umukobwa hafi imyaka 2 nta projet ya mariage dufitaniye kandi narabimubwiye kuva kenshi ko atavyo ndimwo. Arambwira ngo ntaco tugumana ubugenzi. Ikosa mwumva ari iryanje canke n'igiwe? Hari undi yabajije ati iyo uri muri relation biboneka ko mwese mukiri ku ishuri ariko mukaba mukundana mbega mwoshobora kwizera ko muzobana? Umuntu ashaka kubana n'uwo babyaranye umwana mugabo badakundana. Aha, uwo muntu mwabyaranye murakundana kubera ibisida turazi birabaho. Harabaho abantu baba viole, hariho abantu bagwa mu kaga ugasanga bavyaye kubera kuvyara koko ntibisigura yuko mukundana n'umuntu, sivyo? Sa hama okay, icambere namba mukundana mukaba mwumva ko mwogira mariage mukubaka urugo arezi mwubake vuba hanyuma tuze tubashigikire na sale ndabona ni nziza zobandaniriza aho mwari mugejeje. Ikintu gikomeye ngaho bizobasaba inguvu nyinshi zo kubaka confiance kubera umuhungu yaratakaje confiance wawe nawe warayitakaje. Bisaba ko muca mushiraho discipline ituma atawikeka uwundi.
ako ndakavuze uko ndagahejeje ntimuvyumva none ko bikenewe hati none umuntu yampenze je nkiri umukobwa nomenya gute ko adahenda abandi bisaba ko muca mushiraho de principe zituma atawike ku wundi aha namba ari isanganya ryabashikiye sinzi ko bagita isanganya umwana mu murere ushobora kumvikana na papa wiwe akamufasha mugabo hariho imyaka amategeko arekura avuga ko mama w'umwana ari we yiyokipa umwana sivyo ntimuce muja kubana mudakundana ngo umwana mushishikare kumukomeretsa kandi ivyo bintu vyanyu atabigizemwo uruhara vaut mieux profiter l'affection y'uwo muri hafi hanyuma uwundi agakora ivyo ashoboye umwana niyakura ngaha muri SSH bazomwigisha kwimenya no gukira ibikomere hanyuma ubuzima bukomeze hakuguma muja kuvyara abana bazoshishikara gukomereka aho ico ndacisha yuko ica kabiri kubera ko abavyeyi barafise umuhezagiro gerageza kubereka yuko mwe ivyo urimwo wabibonamwo ivyiza bazokubwira ibibi babonamwo ushobora gusanga ivyo bibi babonamwo nivyo bikeka ari vyo hanyuma ubakonvenke ko mu vy'ukuri atari vyo mwavyumvise ubiha umwanya ntucuvuga ngo je rero ngo nadesize ngo ntegerezwa kugira mariage so samedi samedi ntizihera ikindi abakiri ku ishuri ni appreciation nababwiye none ko mukiri ko muriga umwe honyine ashobora kuronka bourse yo gucomoka iburaya undi akacaja muri aziminere peut-être vous resterez en contact namba ari umugambi w'Imana muzobana mugani ntimuce muba nka wa wundi bagumiza ku parking kandi batabirimo ngo none ngo yarambwiye ko atabirimo ngo nikosa ryande wewe murindiriye bisi hanyuma akubwira ati jiyo tuja ntaho ndiko ndaje kandi wewe uri kurajayo ucureka kurira zigusige kubera wewe uzosanga yaragiye iyo ariko araja murakoze nagira mvuge kuri kiye cy'abavyeyi banka ubukwe bw'abana harimo ibintu bibiri nabonye muri ivyo bintu burya umuvyeyi arafise experience y'ubuzima gusumba wewe kandi hari igihe ashobora kuraba umuntu akabona ko uwo muntu atamavarera afise kandi iyo umuntu akunda nawe umenga amaso yiwe arahumye ntabona rero no kubiraba ivyo vyose ukaraba ivyo umuvyeyi ariko aravuga nawe nk'umwana ukabiraba neza ko bifise ishingiro cyangwa ataryo rifise igihe ubonye ko bifise ishingiro numva wo bivamo kuko ni kenshi hari aho abana baforsa ugasanga ejo bibabereyemo ingorane n'abavyeyi ndabasubirako hariho n'igihe abavyeyi ubona bahagarara ku tuntu tudafashe bagahagarara ku tuntu tudafashe rero ubona ari ibintu vraiment wumva bidafadika senga imana ntakinanira ari we yaguteguriye bizoshoboka kandi abavyeyi bazokorosha umutima mugabo ntuje guforce uvuge ngo ndagenda batabishaka babishaka je ndagenda nk'abakristu murakeneye umuhezagiro w'abavyeyi kandi ukabona ari ibintu bakubwira bifise urufatiro bireke imana izobaha izoguha uwundi imana ibahezagire hariho akantu gato nshaka kongera kuco Gervais yavuze en fait nibaza yuko umuntu muri kumwe yabuze le courage yo kukwirukana mugabo wewe ntiwatahura ko atagushaka hariho abantu bameze gutyo badafise capacité yuko badakunda kubabaza abantu niko ndavyumva effectivement tu vas te retrouver un jour akuzaniye invitation ya mariage n'ubundi muntu
kuko wewe yabuze juste le courage yo kukwirukana ngo umuve inyuma. Rero bimufashemwo umuve inyuma, uzoba uruhutse kandi nawe azokwiruhutsa umuvuye inyuma. Kumbure wewe ashaka juste ko mumenyana, ko muba bagenzi, mugabo ushaka mariage, wewe nta mariage ashaka. Biza kugaruka hahandi kwimenya mbega urinde. C'est quoi ton identité? Utegezwa kuba umukobwa ukemanda mariage. Quelque part hariho umuntu azoza aza agaciro kawe, akaguha agaciro, akavuga tuni na mutevya, bazohava bamutwara. Ariko ujya kugumiza mu nzira nuko nyene abona uri uwo mu nzira. Muriko muravyumva? Ugenda usubire wige ikigwa cyo kwimenya. Mbega c'est quoi mon identité? Jewe ndinde? Ndi umuntu wo kurekeza kuri gare atamodoka iza kuhaca? Muravyumvaga yemwe? Imana ibahezagire. Ibindi hari uwabajije ngo quels sont les avantages et les inconvénients d'être en couple, ngo kandi avec une personne tu sais bel et bien ko adakorresponda kuri image yiwawe, ngo ariko ngo c'est juste pour que tu puisses avoir un soutien moral pour le moment. uwo muntu akeneye soutien morale. Twebwe morale tuyikura mu Mana. Arafise carence affective, azoze muri SSH bamwereka ingene yokuzura. Sino kubana n'ico udakunda bisaba ingufu nyinshi n'amastrategie menshi. Kandi imyaka mugezemwo mureke gutakaza umwanya muri ubwo buryo, vyobafasha. Hako urondera morale ngaho, il faut prier. Mbega murafise umwanya wo gusenga? Ivyo mugomba bimenyeshwa Imana mu gusenga, kwinginga. Reka ndababwira, gusenga birakenewe. Morale yose dukeneye irimwo mu Mana, irimwo mu gusenga. Kubera gusenga bizotuma ugira revelation y'ico wokora. Mugabo ni wagumurondere usakumba morale mu batayifise. Murazi definition ya morale? Sari ya majambo do courtoisie. Wapi biriya bintu n'ibintu ephémère bisa no gucana ibishakashaka. Bimara umwanya mutoya nico gituma ucuguma arakete y'ivyo bintu. Ariko Imana itanga satisfaction yuzuye. Imana ibahezagire. Hariho abajije ati muri couple mbega biremerewe ko muganira kuri sexualité, nibiki bashobora gukora birekuriwe? Donc gusomana yambi yavuze gusomana central. Urakoze kanje mpera kuri ico nyene. Muri ivyo vyose nta kimwe mwemerewe uretse aho mushishije mushaka, kuko kugira mu vyemererwe nuko muba mwashitse ku ntambwe yo kubakana, mugahezagirwa n'abavyeyi, mugahezagirwa n'umukozi w'Imana, hanyuma mukubaka mu mategeko. Mumaze kubaka mu mategeko, ibisigaye byose muba muvyemerewe. Mugabo imbere yaho, imbere yuko mukundana, Gervais yavuze yuko uwo mwanya muri appréciation. Rero nta kintu na kimwe nibaza yuko muremerego imbere yuko muja mu rukundo nyakuri. Nagoma ncengaruka kuco Madame Ines yaravuze, jewe reka mere nk'ukivuga ko nk'umuhungu, kumbura hari umuhungu nawe ashobora kuja muri parking ashizeho n'umukobwa, sibyo? Mu bakobwa bari ngaha hari bariko barabikora, hari abahungu bari ngaha bariko barabikorerwa. Mwebwe rero mushira muri parking abantu mufise ivyo mugamije, nagomba mve ngaha ndabahanuye, sibyo? Nagomba mve ngaha ndabahanuye umukobwa canke umuhungu, mu gihe muri mu rugendo rw'urukundo muracaye muri appréciation, reka ndabifate gutyo, sibyo? Mugabo
mugire iyerekwa kandi iryo yerekwa nta wundi muntu azoribabwira n'uhoraho. Mu gihe ufise iyo uri kuraja gura tike hakiri kare, murantahura, gura tike hakiri kare. Uvuga itike sinzoyihindura guko niyo izonshikana iyo ngomba kuja. Iyo nayo créer une relation personnelle, irumva novuga ngo yugaye muje muri intimité avec Dieu, sivyo? Mugire novuga urukuta ntamenwa muri relation mufitaniye n'Imana. Iyo relation izotuma mugira une bonne relation avec votre partenaire, muzoshobora gushika aho mushaka gushika. Yesu abahezagire. Ni gute umuntu yakira ikije akarekura ikigiye? Ndazi ko benshi musanga mufise ibikomere by'ababahevye canke abo mwahevye n'ubu mutari detashe, sivyo? Ibyo reka ndabireke. Ariko umwe yabaza gusomana, sexe, ibiki biriya bintu byose mbe ndababatse. Ahubwo mwe murazi ko hariho ama hepatite yandukira mu gusomana. None ico gitigu ni wakigwara uri wenye nuba hari iwanya bahariya ninda zokugwaza. Nshobora gukora sex ukacukuraho ama infection yose. Ubwo umugwara wibaza yuko aca kugwaza azoba kigutwara. Ugwaye ibyo bitigu n'ibiki vya bigwara byose igasa umugabo wawe. Muciye muhora. Ntimuvyumva none. Ehe, amagara yawe nayiwawe ya protege. Reka kuyahereza ku muntu mutarabana. Sivyo? Nene muvyumva. Umuho umubiri wawe ashire ko byo yigombeye byose. Hanyuma sa ace yicomokera. None. Yo ni impanuro yagusa. Reka nsome ikindi kibazo. Avuga ati ndafise umuhungu turi kumwe, turi muri fiançailles, yaramfashije cyane mu rugendo rw'agakiza, ariko twama twisanga twaguye mu cyaha cy'ubusambanyi. Twarafashe igihe cyo kwisonzesha, turahagarika n'iyo relation igihe kirekire, mugabo twisanga tugasubira tukabigwamo. Rero ndifuza yuko mwumfasha. Kandi ngo twari persuade yuko ari we tutegerezwa kubana ubuzima bwose. Gusambana bicafuza imwe mu mubiri n'ubugingo. Murabizi? Sa? Gusambana bicafuza imwe mu umubiri n'ubugingo. Biragoye kubaho une vie intime avec Dieu muri mu vyaha. Sivyo? Agakiza ibintu bine. Gakiza ivyaha, kugira ngo ukire ivyaha uravyihana ukavyatura ukabireka hamwe ukagira accompagnement. Kimwe mu bintu bikwiye gufasha abajene no kugira umuvyeyi wo mu buryo bw'impwemu. Ninde ariko aragufasha mu rugendo? Uri umukobwa, umumama akuze ashobora kugufasha muri urwo rugendo, ukamubwira ibibazo ufise, ukamubwira intege nke ufise, akagufasha mu buzima bw'impwemu. Ninde? Kubera ko ndazi benshi ngaha barireze. Uri umuhungu, umupapa akuze, ushobora kugurura umutima wawe akagufasha muri urwo rugendo rwo gukira ivyaha. Ninde? Kubera ko icaha gishobora kuba ingwara ikira, mugabo a force yo kubandanya kikaba ingwara idakira. Agakiza karayikiza, mugabo bisaba kugira n'umuvyeyi akwakompanya muri urwo rugendo, kagufasha muri discipline wihaye. Kubera ko ni cyaha kigoye kuvamwo waramaze kugikora n'umuntu muri atashe mugumana mubana mu karere, biragoye.
bisaba ko wihana ukagira n'umuvyeyi kandi de préférence do même sexe. Mwavyumvise? None wumva woca uja kugira umuntu de sexe contraire sa reka kwirera ngo wikuze hanyuma upfe wenyene ugira iyo onye wapi. Ica kabiri, agakiza gakiza imivumo n'akaronda. Urashobora kuba force gutera gusambana canke imutera gusambana ari ibintu vy'iwabo, ari amaraso ya se ya nyina wiwe. Muri ico gihe bisaba deliverance, birasaba umuvyeyi w'impwemu naho naguherekeza mu rugendo rwo kubohoka. Kubera benshi barihanye ivyaha baguma babigwamwo kubera ko bifise imizi miremire. Yumvire sokuruza wa sokuruza wawe yarasambana, bose inishenuko. None wewe wibaza yuko il y a une force, co gituma ukwiye une certaine délivrance. Mwavyumvise? Rero mu vy'ukuri ntitwogucira urubanza kubera imbabazi z'Imana ziracariho kuri wewe, kandi Imana ntishaka ko mwama mu vyaha, kandi Satani nawe abaguteze kugira ngo nko ku ncuro igira kangahe bizoguhitana. Usanga utwaye indi guhitane, usange mubikoreye ahantu muje ku mateleviziyo mu maramare, ico agomba no kugushira ahantu umarama ubuzima bwawe bupfa. Kugiza amahirwe yo kubivuga ukabura ino ngaha, dufise n'abavyeyi beza ngaha bashobora kuguherekeza mu rugendo rwo kubohoka. Imana ibahezage. Hari undi yabajije ati mbega muri choix du conjoint imyaka hari ikivuze? Ati nk'umuntu akumurutana nk'imyaka plus de 12 ans, irenga 12. Hariho n'ikindi kibazo cabajije ngo mbega fiançailles ikwiye kumara igihe kingana gute? Fiançailles ikwiye Okay, umuntu akuruta 12-13 ans azogama gufata nk'umwana. Vaut mieux se marier mugabo zemereye imirite. Ce bugufi azogufata nk'umwana dara prise de décision nigaka azoguhanutse. Fiançailles imara igihe kingana gute? Ça dépend de la maturité y'abagomba bayigire. Hari abimara myinshi, hari abimara mike. Muga de préférence 2 ans sawa. Mugabo nka Jesse nayishikanye nico gituma ntirirwa ndavuga ivyo. Hari n'abayirengeje. Ça dépend de votre vision, ça dépend ico muri ko murubaka, ça dépend yaho muri. Imvira umwari muri Canada wundi ari ngaha mwarabisezeranye muri ko murubaka la façon muzobaho. Urumva nta mezi ari fixe yavuzwe, mugabo igikuru no kumenya ico urondera, ico mugomba gushikako. Ego. Hariho baje ati mbega twese duhamagariye kurongora cyangwa kurongogwa? Iyo ati mwogira inama yiha umujene yamaze gufata ingingo kubw'ivyo yabonye yuko atazorongora cyangwa atazorongogwa. Iyo ngingo kenshi irava ku bikomere. Rero ngaha naho barigisha ingene umuntu akiri bikomere. Ubundi Imana yaremye umuhungu mu mukobwa kugira ngo bubake. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo nta kigabo kitagira ikigore cyangwa ikigore kitagira ikigabo. Ariko hariho n'abatashobora kurongogwa, barahari mugabo ntibibe bivuye ku bikomere ufise, bivuye ku bikomere hariho ababivura. Hariho ibintu bishobora gutuma umuntu afata ingingo zo kutagira mariage. Icambere, igihe uzi kudakomeye uretse mariage wobugize neza. Sivyo byiza. Kubera ko hari igihe usanga udakomeye, ufise ingwara kanaka, ufise ubumuga kanaka, mu vy'ukuri ugiye kugira mariage ukaba utaye uwundi mu kaga canke mu rudubi, faut décider de ne pas te marier. Ica kabiri, ni igihe wumva utaragera gushaka urugo, kirazira kuja muco utashaka. Rindira, ni wabishaka
canke namba ari n'ivyo bikomere niwahura naho ukira gakira bizizana kubera nta numwe muri mwebwe twohanura ngo shaka kurongora oya gusa la societe ngahe nk'ingene ibijija ni za tante nababwira imana mu mugambi wayo igushaka gute wewe wishaka kwiki hanyuma lepaha nabo bashaka ko ugira iki kwera hari abavyeyi bashaka ko abana babo baba babikira canke baba abapatiri bakanabiba propose sivyo urumva rero wewe udesize kutarongora ushobora kwigira kuba padiri ushobora kwigira kuba master cyangwa ukadesida gupanga ubuzima bwawe uko ushaka mugabo ntuzoze gutirimutsa abubatse. Yabajije ati none iyo umuntu akizwa yaraciye muri kahise asi ibintu byinshi yaciyemo ariko agakizwa ariko ati kwijambo ry'Imana rivuga yuko uri muri Kristo Yesu ivyakera babishize rero ati winjiye muri relation biba bikenewe yuko umuntu mubwira ivyo vyakera amadetayi y'ivyakera. Nibaza yuko kigarutse kuri kimwe Jave yatubwira mu ntambuko twinda kugira muri fiançailles. Yavuze ngo muri fiançailles ngo tubeho nk'abantu bavukana. Yatanze example ati abantu bavukana bavugana ibintu vyose ibyiza n'ibibi kuko nta hamwe bashirana. Rero buriya iyo umubwije ukuri birakweparanya kwejo hari umuntu bazohura mu ibarabara akamubwira ngo mbega ujya muntu muri kumwe wobuzi vyiwe. Iyo rero wamwitanze ukaba noneho iyo agakiza kakweri kashitse mu buzima bwawe uba ufise amatsiko yo gushinga intahe yaho Yesu yagukuye. Ndafise impungenge canke amakenga ku muntu adashaka gusubiramwo ubuzima yabayemwo ashinga intahe avuga ati Yesu yarantabaye yankuye aha hantu. Nimba ufise ubwoba bwo kubivuga ndafise ubwoba ko utanabivuyemo. Mbega ko mwavuze yuko umuhungu aba afise vision hama umukobwa akaza kumufasha gushika kuri iyo vision, mbega umukobwa wewe nta vision mbega yoba afise akeneye umuntu ayimushikanako? Mbenda babatse Imana iremye abantu muri Edeni yabaremye ngo itongo barigirene sa bisigura ko harimo umwe bakimbura bose. Okay, voilà. Yabashize mu itongo baririme barikorere barizigame. No kuvuga iki? Bihera kuri mwebwe nyene. Naho Imana ibiguhaye mu fiance ntaba kwije vyose. Nitonga Imana iguhaye mugabo utegerezwa kurima. Namba atazi gusaba pardon uzobiteramwo gushikaho gusaba pardon bimenya akabimenyera. Ntushobora rero kuza muri mariage udashaka gukora. N'umuryango wawe iguhaye nitonga iguhaye. Tu dois travailler pour la survie de la famille. Ivyo rero nta mugore nta mugabo ico umuntu ashoboye gukora pour l'intérêt y'urugo abwirizwa kugikora sivyo? D'ailleurs muri fiançailles nambe ibintu vyanyu bitara muba mutanguye no gusangira ubutunzi ari y'amamega mukoresha n'amayinite na wa mwanya wanyu wose musanga kandi connection zikora cyane kuva minwi kuduga ndabizi. None nuko onye ubutunzi bushobora butangura kuja hamwe umwe nta mayinite afise undi namuhe sivyo? Mumenyere mwese kuba ba partenaire, mumenyere kuba bavukanye, mumenyere gukorana ku buryo vyose mushobora kubisangira mu kubaka urugo rwanyu sivyo? Apara kuvuga ngo jewe ngo umugabo ngo nzomufasha ngo ego ni vyiza sivyo? Mugabo nawe erega mu rugo harabaho ikiganiro hemu dukora iki kintu sivyo? Nereka ndababaze jewe nguzi igitanda nzocanja no kugura amashuka sa cengura n'amakurere nshaka. Aho hantu harimo egoisme muri vya bintu ndwi mwabonye harimo egoisme. Oya Imana ibahezagira. Ndeka mvugane n'abasore bari ngaha. None nk'ubu uye wase gushigikira nk'umuhamagaro uri mu mugore wawe
ejo ukabaho wewe bitagikunda none ntumva ko uba wigiriye nabi. Ni byiza rero ngo umuntu ashigikira umuhamagaro wa mugenzi we kuko ejo ntunahamenya kandi bituma n'uyo muntu abaye panwi. Urashaka kubona umuntu aguma yakira gusa aguma we uzana hari igihe vyanka kuzana. Rero mu mutwe wawe ushiremwo ngo umugore ahubwo wona mwigisha ndetse wona mwigisha kugira nawe agire ico azana mu rugo. Rero numva ngo umushigikirane muri byose kugira ngo ejo bigirire ikimazo umuryango. Murakoze. Haro waje ati ni gute woheba uwo muri kumwe kubera ubonye yuko atokubera umufasha ariko ukamuheba neza nk'umukristo? None ntimuba muri abavukana kubwira umuntu muvukana ati iki kintu ntigishoboka numva umenga ntibigoye. Mubwira ati turabagenzi mugabo vraiment ntituzogira mariage. Imana iguhe umugore ahubwo dusenge ndagusengere canke guha umugabo. None wewe erega reka ndababwire abantu bose dukunda ntibisigura ko tuca tugira mariage, sivyo? None gahemwe kuva mu wa mbere wigana n'abantu muri kumwe mu makorari urabapresiya bari abantu bose wo kwigwa mu rugo rwabo canke wobazana kuriya kuntu mugumiza abantu en suspense akaguma yibaza ngo bizocamwo biriya bintu n'amakosa. Il faut être clair. Ntuvuga ati jewe sindagera kugira mariage haca kubaza ati noneho niwagera nije tuzobana. Muga ati wapi? Mwumva bitoroshe kubera aca afata izindi decision aca ashiraho izindi principe z'ubuzima. Muga ntimugumiza abantu en suspense agume yibaza ngo bizokunda bizocamwo. Hari n'abibaza nani ngo bazogira mariage n'umuntu batabimubwiye ati dukora urugendo rwo kuba abafiance, sivyo? Akaguma yibaza ngo ndavye ngo ndabona arankunda ngo hajya zombaza ntonde ngo ndamucungiye hajya nzomubaza uzobona kuzaniye invitation. Wacha wibaza ngo ubaye desi na uri desi par rapport y'ivyo wibwiye. Bibaza ko ibibazo twogarukiriza ngaha. Nagira nk'umukurambere ndabatekerera akantu gakomeye. Kuva uyu munsi tangura ugira igicapo c'urugo wifuza, sivyo? Ugira igicapo c'urugo wifuza hama utangure ku rusengero namwe utatanguye. Ubibwira Imana uti Imana nifuze ubisengere kandi ugira ibintu vyiza wiyumvira ibintu vyiza kandi ivyo vyiza ni wewe nk'umugabo uteza kuzobishitsa. Umugabo we umusore na rwiyumvire hamuvuge ngo ibi ntegerezwa kubishitsa kandi ivyo wifuza Imana izobigukorera. Imana ibahezagira.